Chuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya ndwi ntwarante umwaka w'2026 umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba n'umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yaragize urugendo yerekeza i Arusha mu gihugu ca Tanzania aho yari yitavye ibikorwa vy'inama isanzwe igira 25 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Agishika ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Kilimanjaro mu gihugu ca Tanzania, umukuru w'igihugu c'u Burundi nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yakiriwe n'umushikiranganji wa leta ya Tanzania ajejwe imigenderanire n'amakungu nyakubahwa Mahmoud Thabit Kombo imbere yuko yerekeza ari yateguwe kubera iyo nama igira 25 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ko inama yamiba uko umwaka utashe. Ibikorwa rero by'iyo nama bikaba byatangujwe n'umwiherero udasanzwe w'abakuru b'ibihugu bigize uyo muryango harimwo umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba n'umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Muri uwo mwiherero bakaba rero batoye uzorongora umuryango wa Afrika y'ubuseruko muri kino kiringo c'umwaka, uwo nawe akaba ari umukuru w'igihugu ca Uganda nyenicubahiro Yoweri Kaguta Museveni. Muri iyo nama kandi uwatowe kuba umunyamabanga mukuru wa EAC akaba ari Patrick Stephen Bundi yamuka mu gihugu ca Tanzania n'abandi bagize ibiro by'ugo rwego. Afrika Mashariki tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Ibikorwa by'iyo nama mu buryo bwiyaguye bikaba byatangujwe n'ijambo ry'uwahora arongoye uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko umukuru w'igihugu ca Kenya nyenicubahiro William Ruto. Muri iryo jambo ryo gushikiriza amabanga waragiye kumukorera mu ngata akaba yarashimye ingene bakoranye neza n'abandi bakuru b'ibihugu bigize uyo muryango kandi ko ngo vyinshi byaranguwe mu gukomeza inkingi nkuru zigize uwo muryango haba mu kongereza uruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa. Izindi nkingi ngo zikenewe gukomezwa kugira ngo bashobore gushika kwihangiro bihaye ngo ni ukugira isoko rusangi faranga rimwe mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, akamenyesha ariko ko hagikenewe ukwitanga gukomeye kugira ngo ibijanye n'amahoro umutekano n'impore bikomezwe muri uyo muryango. Akaba rero yashikirije ko ikibazo c'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazoguma bagikurikiranira hafi na cane Kongo gisanzwe kiri no mu minwe y'ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika. Hakaba rero haciye haba umugigwa wo kubisikanya hagati y'uburongozi bwa EAC aho uyo yarasanzwe ariwe arongoye uyo muryango akaba rero arangije ikiringo ciwe umukuru w'igihugu ca Kenya nyenicubahiro William Ruto yakorewe mu ngata n'umukuru w'igihugu ca Uganda nyenicubahiro Yoweri Kaguta Museveni ku burongozi bw'uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC. We'll hand over the gavel to the incoming chair and the chair of the EAC Summit of Heads of State, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni will assume the position of the chair. Congratulations, Your Excellency.
ugiye kurongora umuryango wa Afrika y'ubuseruko umukuru w'igihugu ca Uganda nyene icubahiro Yoweri Kaguta Museveni akaba nawe yabanje gutanguza icese ibijanye n'ukorohereza uruja n'uruza rw'ibidandazwa n'abantu mu kuriha amahera ku rugero rumwe ku mipaka yo mu karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Akaba kandi yaboneyeho no gusaba cane cane ugwaruka rwo muri uyo muryango gukomeza ukwidegemvya ubumwe amahoro n'umutekano mu ntumbero yo guteza imbere imibereho y'abene gihugu b'ivyo bihugu. Akaba ari no muri iyo ntumbero rero icivugo c'iyo nama isanzwe igira 25 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC cagira kiti dukomeze iyinjira ry'ibihugu mu muryango mu guteza imbere imibereho y'abene gihugu. Muri iyo nama igira 25 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko kandi hakaba haremejwe Patrick Stephen Bundi yamuka mu gihugu ca Tanzania kugira ngo abe umunyamabanga mukuru wa EAC hamwe n'abandi bagize ibiro by'uyo muryango eka mbere n'abacamanza ba sentare yo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EALA bakaba bararahiye imbere y'abakuru b'ibihugu n'abitavye iyo nama ko bazorangura amabanga bajejwe bubahirije amategeko y'uwo muryango. Muri iyo nama kandi hakaba haratanzwe n'impapuro z'iteka kugwaruka rw'abanyeshure bo mu mashure yisumbuye babaye abambere mu ihiganwa rijanye no kwandika no gushikiriza ivyiyumviro bafatiye ku ntumbero baba bahawe ico bita dissertation mu gifaransa. Iryo higanwa rikaba ryari mu rurimi rw'igiswahili. Muri iryo higanwa rero ryatunganijwe mu mwaka w'2024 muri EAC ababaye abambere bakaba barahawe ubushimwe. Muri abo hakaba harimwo n'umwana w'umwigeme w'umurundikazi yitwa Nadine Shemezimana wo kwishure rya komine ya Kivyuka muri komine ya Bubanza intara ya Bujumbura yabaye uwa mbere mu Burundi. Muri iryo higanwa niko guca aja guserukira igihugu mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Shemezimana Nadine that is from Republic of Burundi. We'll give them. Can I go? Tubamenyeshe ko mu bakuru b'ibihugu 8 bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko 5 muri bo aribo bari bahishikiye harimwo umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba n'umukuru w'umuryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye, nyene icubahiro Samia Suluhu Hassan umukuru w'igihugu ca Tanzania, umukuru w'igihugu ca Uganda nyene icubahiro Yoweri Kaguta Museveni, nyene icubahiro Hassan Sheikh Mohamud umukuru w'igihugu ca Somalia, hamwe rero na nyene icubahiro William Ruto umukuru w'igihugu ca Kenya. Abandi batatu basigaye bakaba barungitse intumwa zabo. I wish to thank our host, Her Excellency Mama Samia Suluhu Hassan, for the hospitality extended to our delegations. And I wish all delegations safe travels back home. Thank you so much.
Mu gitondo cyo ku munsi w'Imana igenekezo rya munani ntwarante uyu mwaka w'2026 umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba n'umukuru w'ubumwe bwa Afrika nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye niho yaganuka ava mu gihugu ca Tanzania muri iyo nama isanzwe igira 25 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Gulene Gatoni aratubwira ingingo nyamukuru zavuye muri iyo nama. Mu ngingo nyamukuru rero zafashwe zigiye kugira impinduka mu buryo umuryango usanzwe utunganya ibisata bitandukanye. Hariho ubwa mbere ingingo yafashwe izoshoboza abashinga amateka gukurikirana ingene imigambi bashize imbere kuragenda mu bihugu bitandukanye. Ni kuvuga yuko abashinga amateka bo muri uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko ubu bazova mu namashinga amateka y'ibihugu bigize uwo muryango, ariko ku gihugu cifuza kugena umushinga amateka dasanzwe ari mu namashinga amateka y'igihugu ciwe naho nyene igihugu kirabirekuriwe, ariko abashinga amateka bakazoca novuga ntiba bakurikiranwa n'ibihugu vyabo kuvyerekeye imishahara n'ibindi. Ivyo rero bifise intumbero yuko umushinga amateka agira uburenganzira canke ubu aronka inzira yo gushobora gutuma ko umushikiranganje uwo ari we wese asanzwe ari afise umugambi ajejwe mu vyo gukorosha uruja n'uruza canke korosha umubano w'ivyo bihugu akabazwa uko vyifashe mu gihugu ciwe, gutyo imigambi bafashe ishobora kuramurira bene gihugu itanga umwimbu uboneka. Ihigira kabiri cerekeye ubutunzi bw'uwo muryango. Vyaragaragaye ko ibihugu vyinshi bisanzwe bifise amadeni, naho rero haciye hafatwa ingingo yuko ibice 50% ry'amadeni ibihugu bifise bayakuraho. Ni kuvuga yuko ayo madeni bayahevye, ariko ivyo bindi bice 50% bisigaye ibihugu vyose kwa vyahawe ikiringo c'imyaka 2 kugira ngo bizobe vyahejeje kuyariha. Ikindi naco nyene kijanye n'ubuzima bw'ubutunzi muri uwo muryango, kugira ngo nayo madeni ntazabandanye yiyongera, harafashwe ingingo yuko ibihugu bitanga intererano bivanye n'amikoro y'ivyo bihugu, ni kuvuga n'ubushobozi canke ubutunzi bw'ivyo bihugu, kuko vyagaragaye yuko ibihugu vyasabwa uburyo bungana ariko ugasanga ntibingana mu iterambere. Rero 50% y'intererano ubizoziratangwa azoba ari igiharuro kingana kuri ivyo bihugu vyose bigize uwo muryango, ariko ikindi gice 50% gisigaye kizotangwa bivanye n'ubutunzi bw'igihugu, bimwe bita mu gifaransa PIB. Harafashwe n'ingingo kandi zijanye n'intwaro muri uwo muryango, aho mbere ari kimwe mu byo bisanzwe bikogwa igihe cyose bahuye. Haragenwa umurongozi mushasha w'uwo muryango mu kiringo c'umwaka. Iyi nama rero igira 25 yashize imbere nyene icubahiro Kaguta Yoweri Museveni umukuru w'igihugu c'u Buganda kugira ngo arongore umuryango mu kiringo c'umwaka. Akaba rero yakoreye mu ngata nyene icubahiro William Samuel Ruto umukuru w'igihugu ca Kenya, aho nawe nyene wagiye kuramutswa umuryango yakejwe, eka n'uwo yakoreye mu ngata yashimiwe cane ku ntambwe umuryango yashoboye kushikanako. Iyo nama igira 25 ikaba yaragenye kandi n'ugiye gukorera mu ngata umunyamabanga mukuru w'uwo muryango. Uwo nawe yagenywe akaba yitwa Patrick Stephen Bundi, akaba avuka mu gihugu ca Tanzania, nawe akaba azoca abo umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu kiringo c'imyaka 5. Iyo abandi bagenywe mu mabanga muri bo akaba harimo abacamanza eka batandukanye bakorera mu gisata c'ubutungane c'umuryango. Hanyuma hakaba haratanzwe n'ubushimwe ku banyeshuri bagiye imbere y'abandi mu higanwa ryatunganijwe n'uwo muryango gerekeye ivyo guserurira ivyiyumviro neza, concours de dissertation. Muri abo hakaba harimo n'umurundikazi yitwa Nadine Shemezimana. Iyo nama rero itanze impinduka nyinshi ku vyerekeye umuryango, impinduka zifise intumbero imwe ishimikiye no ku civugo catowe n'umwaka yo kutsimbataza uruja n'uruza uwo mubano mu ntumbero yo korohereza canke guteza imbere ubuzima bw'abene gihugu. Izo ngingo zose rero zikazofasha abene gihugu bo muri ivyo bihugu gushobora kubana neza, gushikirana mu iterambere nk'uko bavyaye ko ihangiro masezerano y'uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko.
Nino ngaha rero turangirije ko kino kiganiro. Imana ishishikare kuzigama Uburundi n'abarundi naho ubutaha.